Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku igenekezo rya 12 ukwezi kwa 4 2025. Turabahaye ikaze aho mudukurikiye mwese muherereye, abari mu bice bitandukanye imbere mu Burundi, mu ntara no mu bisagara, abari ku migwa mikuru yompi y'u Burundi, w'ubudandaje hamwe n'uwa politike, mugira ico mushikiriza muri commentaire. N'abandi benshi badukurikiye bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi tuzi ko mudukurikira muri ku migabane ya kure. Turabahaye ikaze ntimucikwe n'aya makuru mugiye gukurikiramwo vyinshi cane ku mabanga akomeye cane ari muri CNDD FDD. Bamwe bati uwo nawe nibamwumvirize kuko no mu rubanza rwa Bunyoni baravuzemwo umupfumu wo mu Ruyigi kabisa. Rero na president ntibamubeshiye, niwe yahaye isumu Reveriyano Ndikuriyo. Rero nibamuhane bamujane kwibanira na Bunyoni, n'ubundi bari basanzwe ari abagenzi. Uwo rero akaba ari commentaire y'umwe yoba yabonye inkuru tugiye kugarukako. Harundi yagize ati none tuvuge ko na Bunyoni agwaye mu mutwe, tuvuge ko na Bob Rugurika nawe agwaye mu mutwe. Bo bavuze ivy'amangetegete gushikaho umwe yemeje isumu ryahawe Petero Nkurunziza. Mu minsi heze narumvirije ikiganiro caciye kuri RPA aho bagarutse ku magara ya Ndikuriyo. Baravuze neza ko irwara ryiwe ryari rifitaniye isano n'iryanya kwigendera Nkurunziza. Ageze i Nairobi barabuze ingwara. Ubutaha ngaha mu Rugombe ntara ya Cibitoke umurozi yarafashwe yamanitse umuntu kuri antene hejuru cane. Uyundi aherutse gufatwa arimwo arakinda ngaha i Bujumbura. Ikirushirije RPA nuko Rugurika yaremeje ko mu matohoza bakoze ko mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD habitsweyo uburozi canke isumu. None mwumva ivyo twobihakana. Bunyoni ati umupfumu amwicire aduyi wiwe. Mu nzego nkuru mbere zo hejuru cane cane mu mugambwe CNDD FDD barabizi neza cane, mbere ngo basigaye bakebana ku buryo bagiye no mu manza atanusigira n'ubundi co kurya canke amazi kubera uburozi. Ubundi ati umwera uva ibukuru ugakwira. Uwo rero ngabavugiye ngaho nibamuhe umwanya yisigure hama hisunga uko azoba yisiguye na physical appearance yiwe ngo babone kwemeza canke guhakana ivyo yivugiye. Ngo nitwihutire kumuzivya kandi nitwihutire kumucira imanza. Izo ni commentaire za bamwe mu babonye inkuru yanditswe na Pacifique inahazwe ku munsi w'ejo, yibaza niba ari birabana n'amangetegete canke amacandya. Imakamba hari uwitwa Desire Nduwimana afunzwe yemeza ko azi abaroze Reveriyano Ndikuriyo, ndetse hakavuga ko hari n'uburozi yoba yarahawe mu kwezi kwa mbere bwoba bwaraturutse muri Nigeria. Tugiye kubigaruka ko muri aya makuru kugira ngo mumenye ukuri kw'ibiriko biravugwa. Banza ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzabe. Turabahaye ikaze. Ku munsi w'Imana uheze hari ku igenekezo rya 6 ukwezi kwa 4 2025 ahitwa Igisenyi muri komine ya Makamba ni mu ntara ya Makamba harafashwe umuntu yavuga ko aje kuburira Reveriyano Ndikuriyo. Uwo musore akaba yitwa Desire Nduwimana, nuwo muri ko mubona mwisanamu. Akaba avuga ko ava mu Rumonge ariko agifatwa yoba yaratanze n'ayandi mazina. Ahigasenyi rero niho hari inyubako za Reveriyano Ndikuriyo na cane cane kibuga citiriwe Petero Nkurunziza. Desire Nduwimana rero akaba yarashitse arondera abajejwe umutekano Igisenyi, akavuga ko arondera Ndikuriyo kugira ngo amushitse ko ubutumwa bwiwe. Desire Nduwimana avuga ko yaje ava muri Nigeria ngo aho asanzwe aba ku mupfumu wiwe. Yavuze ko yaje ku rutaro arungitswe n'uwo mupfumu yahora bako. Desire Nduwimana akaba yemeza ko abahaye isumu Reveriyano Ndikuriyo baciye baja kumurogesha kuri uwo mupfumu muri Nigeria. Mu majambo yiwe Desire Nduwimana akaba yemeza ko abarogesha Reveriyano Ndikuriyo ari umutegetsi wo hejuru cane. Ngo umutegetsi rero ngo ntiyanatinye no kumuvuga izina. Umvirize n'ibindi. Abo rero bararira kwa Reveriyano Ndikuriyo baciye bamufata, mu nyuma rero bamujana mu gasho k'igipolisi muri komine Makamba, aho yarasambishijwe n'umwopeje yitwa Damiyano. Naho nyene Desire Nduwimana asubira kwemeza vya bintu. Yahavuye ajanwa muri parike ya Makamba, akaba vyitezwe ko ashobora gukorerwa urubanza rw'ikibiriraho
akagirizwa kwambika ibara umukuru w'igihugu. Bikaba bivugwa ko Desire Nduwimana yafatanywe n'urutoro avuga ko agendera ko kuko yemeje ko arirwo yaviriye ko muri Nigeria agashika mu gihugu c'u Burundi aruriko. Abantu nk'aba rero ngo barakwiye no kubanza gupimwa neza ko bakomeye mu mutwe imbere yo kubacira imanza. Mu Burundi rero iki kintu ntigikoreshwa cane cane mu butunganye, ariko ngo hariho n'ibintu umuntu avuga bishobora no kuva ku bugwayi, ariko kandi ngo birashobora no kuba ari ukuri. Amasoko yacu muri parike ya Makamba akavuga ko umuntu yoba yarakeneye kwironkera amafaranga ya Reverien Ndikuriyo mu kumubwira ko aje kumuburira maze ngo amuhezagire n'amahera yiwe. Ariko ngo urukurukuru nirwo nkuru ngo nta kiba kidafise imvo, ngo hari hakwiye no kuba amatoza yimbitse bikamenyekana ko ari ukuri canke ikinyoma, ingingo zigafatwa. Ariko mu Burundi aho vyaheze adapfuye garishima, ngariko ivyatsi biruma bikabisa ibindi. Ngo namata how you are strong but you have limited days for braving. Niko rero iyo commentaire yumwe yoba yarabonye inkuru yoba yarashikirije. Ukuri rero ngo kurabandanya kuja ahabona, bamwe nkuko twatanguye tubivuga bakabibaza niba Bob Rugurika Alenge yeme bunyoni bashikirize ivy'uburozi mu butegetsi no kwica nkuru nziza ngo boba ari abasazi. Ngo reka rero ngo tubihereza amaso. Ngo ku muntu rero avuga nk'ibi ngo ntiyarakwiye no guhanwa, ahubwo ngo yarakwiye kumvirizwa. Ngo mu ntwaro y'amangetegete niko bimeza, na wa mupfumu wo mu Ruyigi ntaco bamugize. Desire nawe natwereke ko afise indege y'urutaro ace yidumukira ngo tubibone. Ngo bose buzuye amudayimoni bahabwa n'abapfumu. Ivyo vyose ahanini ngo bikaba biterwa n'ubukene, ngahandi ho iyo ataba bwo ivyo ntiyari kuvyubahuka pe. Mbere aho no gukomera wosanga akomeye, ariko akaba yabuze inzira ari buronkemo amahera. Ati ninavuga ko mvuye muri Nigeria kiraza gufata hama inoti bace bampa. Undi akagira ati uko nimba ari ukuri uri mu Nigeria ngo ntibazomenya iyo yaciye, ngo niba mubeshano gusa Umurundi reka ndamwibwirire ngaruhuka amahoro ngaheza ni mwijuru iyo kwa data. Benshi bakaba bemeza ko yoba yaratangaje amakuru ngo ashobora kwicwa. Hari undi yibajije iki kibazo agira ati abanyagihugu barabikorera ko kuko barumvise ko abategetsi nabo bavyemera n'ubutungane busigaye buca izo manza. Gusa nibaza nti abaye ari umunyagihugu asanzwe akitura ubutungane ku bijanye n'amangetegete bomwumviriza. Mu Burundi vyarivanze ibya politike ngo vyoba bikomeye cane. Gabaza analize ngo nimuko nimwasanga uwo musore atabeshe bamurekure, ngo kuko kuburira umuntu si kibi gusa, gikosa yakoze no kubwira abacunga uwo mwubahwa Ndikuriyo. Ariko nguravye neza ngo vyoba ari vyo, birashobora kuba ari vyo nuko rero bamwe bariko bavyemeza. Ayo niyo makuru rero avugwa kuri Reverien Ndikuriyo rwose, hamwe na Varisito Ndayishimiye wo yitwa Desire Nduwimana afunzwe yemeza azi ko azi abaruze Reverien Ndikuriyo, ndetse agatomora neza ko ari umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yararoze uwo Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD. Reka tubagezeho n'iyindi nkuru rero ikomeye cyane. Amashinga amateka bari muyabira kubera amadeni bafashe manda iraheze batayarishe. Niko Giras Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka asigura. Yemeza ko abashinga amateka bari muyabira kubera amadeni batse mu banki ubaka amazu none manda irayize batayarishe. Akibaza iyo buca banyikira kuko yabahanuye kenshi kutubaka amazu madeni bakanka kumwumvira. Giras Ndabirabe akagira ati muragowe narababwiye nimwanyumvira, none ngo manda iraheze mwubatse gihute amazu mu madeni, none mugiye mutayarishe muragowe, none mubuca muja hehe? Muri Amerika ni Burayi ntimuzohongerayo kuko bariko barirukana abirabure. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Giras Ndabirabe akaba yarayavuze ko abashinga amateka bari muyabira kubera ayo madeni bafashe. Uwarongoye inama nshinga amateka avuga ko yahanuye abashinga amateka inshuro nyinshi ariko ntibamwumvira, baca bubaka amazu gihute mu madeni batse mu mabanki yose, none bakaba bagiye batahejeje kuyariha. Kiraza akagira ati manda iraheze narababwiye muranka kumva, none mugiye mutayarishe amadeni mwafashe muragowe, none buca muja hehe? I Burayi na USA ntimuzinjirayo kuko naho bari kwirukana abirabure, none buca mubigenza gute? Muragowe. Giras Ndabirabe rero akavuga ko abashinga amateka benshi baciye bamanukana abagore n'abana mu gisagara babanje kurya agatungo
none bagiye batarishe amadeni akibaza iyo buca bajana abana n'abagore. Ubwo rero akaba ahanura n'abandi bashinga amateka buca baturwa kugura ivyunguka n'agatongo kuko ngo kuba akunguka. Ivyo rero akaba yarabishikirije mu gihe Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere nawe yari imbere y'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka yishura ku bibazo vyabo, ariko nimboneka rimwe Gervais Ndirakobuca yanka kwishura ibibazo by'abashinga amateka. Se vyoba vyaravuye kuki? Reka tubirabire hamwe. Nimboneka rimwe aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaraye yanse kwishura ibibazo bikomakomeye by'abashinga amateka bihanze igihugu. Aho rero akaba yabishuye ko inyishu bazisoma mu ngingo ya 133 y'umubwirizwa shingiro, akagira ati nsavye imbabazi jewe sinahora ngaba, ariko uyu munsi uwutumva anyuzwe asome y'Ijana na 35 mw'ibwiriza shingiro ivuga iti umushikiranganji wa mbere ajejwe kuremesha no gutunganya ibikorwa vya leta hamwe no gukoranya inama itegura inama nshikiranganji. Ivyo bibazo byose mubikeneye uzotume ko abashikiranganji babijejwe babahe umuco. Hari ku munsi wa kane mu nama nshinga amateka umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca naho yaraje gutanga icegeranyo c'imigambi ya leta yaranguwe mu kiringo c'amezi 6 aheze mu mwaka wa 2024 gushika 2025. Gervais Ndirakobuca rero yaranze gutanga umuco ku bibazo bimwe bimwe igihugu kirimwo nk'ibitoro. Abashinga amateka bose baragerageje kubaza ikibazo cerekeye igitoro hamwe n'ivyerekeye politike. Amatora yabishuye ko inyishu yabo boyisanga mu ngingo y'Ijana na 33 ivuga ico umushikiranganji wa mbere ajejwe. Abashinga amateka nka Gatorwasa na Malayika Pamphile baragarutse cane ku bibazo vy'igitoro, ariko babura inyishu y'umushikiranganji wa mbere. Ariko abajejwe nimba yoba amaze guca muri vira karaba bene gihugu amagorwa barimwo batondeye amabisi kubera kera y'igitoro, yavuze ko yama yahaciye kandi ikibazo yakibonye, ariko yemeza ko nawe bimubabaza nk'umushikiranganji wa mbere. Gervais Ndirakobuca akaba yaramenyesheje ko udashobora kuvuga kuri ndongozi hama ntubabazwe n'amagorwa y'abene gihugu barimo. Akaba yaragize ati bene gihugu bose barafise ibibazo, twese tuba tubifise. Utababajwe n'amagorwa y'abene gihugu barimo ni wowe uri indongozi. Mwaka wa 2023 mu nama nshinga amateka umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yaramenyesheje ko ibibazo Burundi buriko buracamwo cane ibitoro ari ingaruka z'ibihano Burundi hafatiwe muri 2015. Gervais Ndirakobuca akaba amaze iminsi mu bihe bidasanzwe aho asa nk'ubutacajejwe nk'uko yahoze kubera kunanizwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, kavuga ko ibisata nka vyose yavyifatiye mu minwe. Bityo ngo Gervais Ndirakobuca rero kakabura ico akora n'ico ashira imbere kurusha ibindi, kuko ngo abashikiranganji bose bumvira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bakumvira kandi umukuru w'igihugu bataja bumvira Gervais Ndirakobuca nk'umushikiranganji wa mbere ajejwe kubabaza ivyo bajejwe gushira mu ngiro. Mu Kirundo rero umutekano ni muke cane mw'ijoro, hari abararirizi b'umuhari witwa Yedese y'imbonerakure bakaba baratumwa ko urutoke. Mu gisagara ca Kirundo ishirahamwe ry'urwaruka rukora ivyo kurarira mw'ijoro ryitwa Youth Defense Security rirabirizwa cane. Ishirahamwe rero rikaba rigizwe hanini n'urwaruka rwa CNDD-FDD ryategerezwa no gucungira umutekano w'abanyagihugu, ariko niryo ritera akajagari rikanakingira inkozi z'ikibi. Mu Kirundo rero ku itariki y'icenda Ndamukiza 2025 abo bararizi bafise ibirindiro imbere y'amaduka bavuga ko bama bavyugwa ku nguvu bagakubagurwa mbere bakanakubitwa n'urwo rwaruka. Kubw'intahe nyinshi rero ivyo bakaba bikora kuko ayo maduka atahaye akazi urwo rwaruka rero ruraniba mw'ijoro mu kwinjira mu mazu y'idandarizo bakayiba, kandi aribo bategerezwa kuyacungera. Hariza amahinga menshi rero abadandaza benshi bidoga ko ubusuma bw'imonogoje maduka acungerewe na YDS. Ni gute ngo sigurwa ukuntu amaduka yibwa kandi acungerewe n'urwo rwaruka? Bamaze rero kurengerwa, bamwe banahisemo no guhakaza abanyezamu babo bakiyamiriza buryo ko YDS ifise uruhara muri ubwo bukozi bw'ikibi. Akarero gateye n'amakenga cane ni butike kwa Rurema imbonerakure cane mu gisagara ca Kirundo. Nubwo yegereye rero habera izamu mw'ijoro, ibutike yaribwe yose. Ubwo busuma bukaba bwerekana igihushane ku ngingo zijanye n'umutekano, zikanatera kwibaza
ibibazo ku kamaro k'urwo rwaruka mu bikorwa vyarwo. Urwikekuro rero ko urwo rwaruka rukorana na bamwe mu bajejwe umutekano n'intwaro rurahari, kuko kwikeka YDS birarengera ukubagiriza bamwe mu banyagihugu bakagiriza bamwe mu bapolisi n'abajejwe intwaro gukorana mu kinyegero n'urwo rwaruka mu kuborohereza muri ubwo busuma bakora. Amazina rero akaba avugwa mu mabarabara yo mu Kirundo nka Elias Nkurunziza, umukuru wa quartier Nyange Bushaza, hamwe n'uwasubijwe mu buzima busanzwe azwi ku izina rya Minani, uko ari babiri rikekwa kugira uruhara muri ivyo bikorwa biteye amakenga. Imbonerakure rero hamwe n'abandi bateye umutekano mukeya, kuko asanzwe ari muke cyane, akaba hiyongeraho n'ibikorwa vyo kwikizura n'imbonerakure urwaruka rwa CNDD-FDD muganga uri ku butegetsi, nazo nyene zikora amabi mw'ijoro. Quartier ya Rupfunda akaba yarabayemwo igitero, abanyagihugu rero bakaba baratashe inyuma y'isaha 4 z'ijoro, barakubiswe n'imirwi y'inkorabara, bakaba baratabawe n'abasirikare bariko barakizura. Imbonerakure zama zivugwa mu mabi rero ziratera ubwoba cane cane abo bahuka gusohoka inyuma y'isaha 4 z'ijoro. Intwaro rero ikaba iri mu gacere kuri ayo mabi, nubwo rero hari abama bitwara bafise n'ivyemezo bigaragara mu ntwaro, basa n'abatumva ibiriko biraba. Kabaje gusumba rero nuko intwaro isa n'iyishigikira bikorwa n'izo mbonerakure mu kuzireka zikakizura ijoro. Inyifato ikaba ituma haba no kwibaza ibibazo vyinshi ku gushaka ko bajejwe intwaro mu kugarukana umutekano muri ako gace. Kama rero ku gipolisi c'igihugu ni nkenerwa ko hagarukanwa umutekano, ko kuri uwo mutekano muke kabadandaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo bakaba batakambira indongozi cane cane igipolisi c'igihugu, bagasaba ko hoboneka umuti wihuta n'amatoza yimbitse ku bikorwa na YDS hamwe n'imbonerakure. Abanyagihugu rero bakaba bizeye ko ingingo zizofatwa mu ntumbero yo kugarukana umutekano muri ico gisagara imbere yuko biyangara. Naha rero duhereje amakuru twari twabateguye muri iki gitondo, basabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi yose tuza kubagezako uyu munsi wose tuzi kubana. Turi kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 4 2025. Ntuze gucikwa rero, hari byinshi bitandukanye tuza kubagezaho. Ayo makuru rero mwayateguriwe na Hejuru TV. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Bane bahezagire.